yuko yabo mukunda yabo dukunda none Imana yamuhakuye yamushimye maze kumushima rero twenda kizokora turatubwira tuti basi Imana mushimye. Igihe cyacu rero natwe uja turiyumvira kuko umunsi nk'uyu urashika Yesu agitevye ejo n'uwundi muri ubwo buryo rero twofata iri jambo tumukurikire kandi tumukorere. Akamenya kwasize sena nyina akaza mubana n'umukwe w'iteka ryose. Mugeni wa Yesu itegure ari hafi yo kuza kuguriwe abamwizera bose. Mugeni wa Yesu itegure ari hafi yo kuza kutujana mu byicaro byiza byo mu ijuru bateguriye abamwizera bose. Buzoba ari ubukwe buruta ubwo mw'isi kuko buzotahwa n'abamarayika nabo bazoba bafise igishika cyo kuraba uwo mugeni wa Yesu. Buzoba ari ubukwe buruta ubwo mw'isi kuko buzotahwa n'abamarayika nabo bazoba bafise igishika cyo kuraba uwo mugeni wa Yesu.
himbare kuko yabo mukunda yabo dukunda none Imana yamwakuye yamushimye maze kumushima rero twe ndakigokora turatubwira tuti basi Imana yamushimye nuko rero tubahaye kaza cyane muri iki gikorwa tugiye gufatikanya cyo guherekeza umukozi w'Imana guherekeza umubiri wiwe umutima wowo uzuri mu Mana adushima Mana Mana ifise ubushobozi n'ububasha bwose Mana waremye imyaka yabayeho akabagukorera akabagushimira akababyambaza izina ryawe mu izina rya Yesu mu izina rye amazina yose haleluya haleluya mwami Mana turagushimiye Mana niyo mwisi wamukoresheje turagushimiye Mana mwisi yagusenze turagushimiye Mana mwisi yabaye nawe turagushimiye Mana mwisi yagukoreye haleluya none n'ushimwe rero Mana wamwakiriye mu bwami bwawe natwe turi inyuma tutazira dushimira Imana ibyo yakoze turabuze wakoze muri byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ari mu ijuru amen. Ncamake ubuzima bw'umukozi w'Imana Pasiteri Paolo Ruvayirya. Uyu mukozi w'Imana yavukiye Gitwaro muri komine Byanda ntara ya Bururi mu mwaka w'1939 hanyuma yabatijwe mu ishengero rya Pentecote mu mwaka w'1955 hanyuma yize ku ishuri mu Bukanda yubatse urugo rwiwe mu mwaka w'1960 yarose umuhamagaro wo gukorera Imana mu muvugabutumwa mu mwaka w'1965 hanyuma asengerwa w'ibanga ryo kuba umudiyakoni mu mwaka w'1994 yasizwe amavuta kugira ngo abe umurongozi w'ishengero mu mwaka w'2004 kandi yagumye akorera aho nyine kubwiriza bwo mu Bukanda yarize Bibiliya y'imyaka 2 kandi kirere hanyuma rero yarangije uko mubona itariki yerekezo rya 2 ukwezi kwa 6 mwaka w'2020 rero twanishe kuko yaramwakiriye wari muri paradiso Imana yakoze tugaragaye mu cyane kuko muri iyi myaka yose mwumvise yabayeho iyi myaka ya nyuma yiwe ni imyaka yamuremeye cyane none ko Imana imuruhukije ishimwe kubera ko arangije urugendo Imana yamushimye iramwishira none rero natwe turanezerewe icyo dushima ni uko arangije nk'umukozi w'Imana. Uyu mukozi w'Imana yarabaye umwizigirwa mu ishengero ryo mu Bukanda naho ibihe byagiye birahindagurika ariko wewe ntiyigeze ahinduka na gatoya yabaye inkingi mu ishengero ryo mu Bukanda yabaye umwizigirwa yabaye icyitegererezo cy'abizera bose none rero turashima Imana
nuko hanyuma uko tubagabura dusome mu Baheburayo igice cya 4. Mu Baheburayo igice cya 4 ku murongo wa 10. Umurongo wa 10 havuga ngo kuko ushitse mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse ibikorwa byiwe kuko Imana yaruhutse ibyayo. Arashishikara yandika ko nuko tubwira umwete wo gushika mu buruhukiro yagira umuntu agwa akurikiye icyitegererezo cyaba abandi cyo kutumvira Imana nishimye. Uyu yarakoreye Imana yararushe kenshi mu buzima bwiwe bwo gukorera Imana. Yarorohewe yizigira Imana kandi atarabuze ibintu muganyisha, ariko yarabaye yizigira naho yaciye ku magorwa akomeye. None rero ubu araruhutse ashitse mu buruhukiro bw'Imana. Ubu araruhutse n'ayandi magorwa agisubiramo na gatoya. Turanezerewe ko naho tuboca mu makuba tuboca mu byago, ariko turafise uburuhukiro bw'abantu b'Imana. Rero ariko turafise uburuhukiro bw'abantu b'Imana. None rero ubu arashitse mu buruhukiro bwayo. Hanyuma twumvise uwanditse igitabo cy'abarero kwize ngo nuko tugire umwete natwe wo gushika muri ubu buruhukiro bw'abikiwe abantu b'Imana. Rero ariko tugire umwete kandi icyo guteganya. Yesu nashimwe. Dusoma bakabura ibyakozwe ibyashoboye Yohana igice cya 14. Ishoboye Yohana igice cya 14. Umurongo wa 13. Andika uti kuva ubu hahiriwe abapfira mu Mana. Kandi rero aravuga ati yegobe baruhuke uburuhe cyangwa ubutane bwabo, kuko ibikorwa byabo bijyana nabo bibakurikiye. Imana ishimwe cyane. Uyu rero Yohana arashimira intare aravuga ati hahirwa abapfa bapfira Imana ngo baruhuke ubutane bwabo. Kwikira Imana ishimwe. Uyu bikorwa rero yakoze biramukurikiye bijyana nawe. None rero Imana nidufashe cyane tubigire umwete natwe tuzoshira mu buruhukiro nk'uko umukozi w'Imana yabigize. Dusenge Imana. Mana igororoka, Mana yera, Mana y'icyubahiro cyinshi, turanezerewe twabanye n'umukozi wawe mu butane bwose bw'igikorwa cyawe. Yarihanganye, yarabaye mwizigirwa. None turanezerewe ko ushimye ukamwishimira ngaruhuke ubutane bwose yagize. Mana turamushima no kubakoze tugiye ko ubu ari mu buruhukiro ibikorwa byose yakoze. Araruhutse nta mibabaro. Imana nishimwe kuko imwishiriye kugira ngo abane muri ubwo buruhukiro. Urakoze tubisabye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. yawe umukozi w'Imana. Imana yarivukishije kandi umuherekeza urimo twumva ingene yabaye umwizigirwa yakoreye Imana. Iyo umuntu ayikoreye ntibiba bihera ndaheze kuko twumvise mu magambo y'Imana twasomye. Uyu duherekeje rero kuko
nk'uko twamaze kumva n'ubuzima bwiwe bwabaye ubuzima bwo gukorera Imana kuva atanguye kuyibona. Inyuma y'imyaka 10 abanje kubatizwa nabonye ko yaciye yitaba umuhamagaro. Inyuma yaho acayinjira no mu bindi bikorwa nakugeza Mungu yarakiri muri cyo. Mbega Imana ishimwe. Imana nishimwe yahisemo umuyegereza umuntu ukoresha umuntu arabakabona ati yaroshe ntahuke. Imana rero yabibonye none rero nitwebwe twohanurana ko yamaze kwishikira. Sinzi wigeze kubona iyo umuntu arinze ashika baba hari umumarayika akurikirana agenda yamama n'ibindi hama kwiherezo nibatangura gushika nguwo ndamuza hariya haca umunsi. None natwe nijoro birabibona ko nazo tugize umunsi mukuru izoga yera kuko yabaye mwizigwa muri ivyo bikorwa kandi ibikorwa yakoze Imana yaravyiyumviriye ko kandi na Yesu yari yarabisezeranye kuko tubisoma muri Yohana 12 hari ijambo Yesu yabwiye abigishwa biwe abatera intege ko umukorera. Uribona 12 ari umurongo wa 26. Yohana 12 ku murongo wa 26 yariko abwira abigishwa biwe arababwira ati nihagira umporera nankurikire kandi aho nzoba ndi umukozi wanjye ntihazoba. Nihagira umporera atazokwicuba. Horo nawe yaremye aramukurikira Yesu aramukorera. Hama rero hari iryo sezerano iri ntiyaribwiye bariya bigisha zijya mu maziwe gusa natwe biraturaba. Nihagira umporera nankurikire aho nzoba ni uwo mukozi azoba. Mungu rero ntakwiganyira uwamukoresheje yamugejereje. Nigihe cyaje rero natwe uja turiyumvira kuko umunsi nk'uyu urashika. Yesu agiteze ejo n'ubundi muri ubwo buryo rero twufata iri jambo tumukurikire kandi tumukorere. Kwiherezo hari iryo sezerano. Hano umuntu ashobora guhabwa icyubahiro ngahateka ariko ibirenga ko ngo Imana nayo izoca icyubahiro kandi icyo cyubahiro yame nawe wowe ukimwanga. Imana nigufashe. Pawulo kandi yarabisiguye neza. Hari ibibazo mu Bakorinto musomye igice cya 15 Abikorinto ba mbere 15 arabivuga neza ariko arahumura kuko kenshi abo yazaza umutima yarabasubira kugira ngo aje abadomisha neza bataha. Mu gice cya 15 uhereye ku murongo wa 12 avuga ngo ndanzira avuga mu kuzuka kw'abantu hari n'ikibazo muri murongo wa 12 ariko ko Kristo avuga ko yazutse mu bapfuye bamwe muri mwebwe avuga bate yuko atawuzuka. Asanga atawuzuka na Kristo ntarazuka kandi asanga Kristo atazutse. Ibyo twigisha ni byose no kwizera kwayo ni kubusa. Natwe tuba tubonetse ko turabashingira Imana intare y'ikinyoma uko twayishingira intare yuko yazuye Kristo ubitazuye namba bapfuye batazuka. Asanga bapfuye batazuka na Kristo ntarazuka ariko asanga Kristo ye atazutse. Ukwizera kwanyu ni ubusa muracari mu byaha byabo kandi asangwa bimeze bityo n'abasinziriye muri Kristo barayobe. Asangwa muri ubu bugingo bwonyene ariho twisigira Kristo turusha abandi bantu bose kuba abagabo. Murongo mwiza rero mbere mirongo wa 40 ariko noneho Kristo yarazutse bafu niwe yashurije abasize kuko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe n'ukuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu nk'uko Adamu
ukwitaba ariko kwiherezo no kuzuka nako bizobaho. Kristo niwe mushuzo maze abakristo bazobonerwa kuzuka ahazozira. Iherezo izoca rishika ahazoshikira irashikiriza Imana Umwami na Data wa twese. Imana nidufashe. Kristo yarazutse n'abamwize n'abamukurikira bazozurwa. Umurongo wa 37 bazurwa bate kandi baza bafise umubiri ki? Icyo biba mu biba umutumba uzohaba ariko biba akabuto kari ariko nk'ingano cyangwa kandi kose ariko Imana igaha umutumba uko yabonye kandi akabuto kose igaha umutumba wako ukwawo. Imana kandi nishimye. Itanari n'abamarira akabanga ntituzosibira twese ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazurwa batagishobora kubora. Natwe tuzohindurwa. Umwami nadufashe n'aya majambo kandi Pawulo mu Batesalonike naho nyine yarabyanditse muri ubwo buryo ko dukwiye guhumurizanya, kuremeshanya uko batwitangira haba nyine hazongera igihe hariho kuzuka inzamba izovugiye. Umwami nadufashe turi bazima tujye turategera duharure umunsi w'uyu hararusha. Ukwiye rero ko witegura ibi turiko tuvuga ntariko arabyumva ibere kandi ihemba abayikoreye. Intambuko ku ntambuko uko twabyumvise yarabaye umwizigirwa mu bikorwa by'Imana, yarakoreye Imana no ku munota wayo no muri iyi minsi we yayo, naho amagara atarayoroheye barabona yarengutse. Hama rero iyo umuntu yabushe ngende kumukoresha arabona yabonye akarusha agiye kumuruhurira. Mwami rero natwe nadufashe, Mwami naguhambaze. Tugeze ngaho umuntu wenyine ku gatwe kiwe akwiye kuja aribaza, jewe bite ndiko nkora gute? Ibi vyizigira abandi bafita bituma tutariko turaririra uyu nuko tuzi ko yagiye kandi twigisha ijuru tuzi ko ari heza. Umutamakazi umwe niwe yaje kwitaba Imana aravuga yari yabanje kuhabona ngena ari heza mu ijuru. Hanyuma aragarukamo akavuga ati bakora ibyaha ntibaraharunguruka, warunguruka izabo izosubira kumutsinda. Yari yaharunguruka ijuru ni heza cyane. Abamaze kuhabona ntibagomba no kugaruka. Yagarukira ngaho uramusha mu muhamagaro maze ukorere arayitaba muri icyo kiriko cyose yakujya gukorera ko yamukorera ko yamukurikira ngo amukorere byabaye aho twari kurondera kumigumiriza wari kurusha inkomezi, kuko icyo wasezeranye wamukurikirana mu gishitse ko yagukoreye wamwishimiye uramwiyegereza kandi noneho bacahabwa icyubahiro. Turabisabye uwo ari we wese ari hano yigishwe atahure, twigishwe tutahure, twitegurire umunsi nk'uyu kandi twitegurire igaruka ryawe, kuko ngo hariho abazohindurwa abandi bamaze kuzuka, kuko nk'ubuye woza harabohindurwa mu mubiri iherezo bakajya bajyana nabo bakwitangiye kugira ngo bakusanye bashobore wese rero ugatwe kiwe yisabire kandi dusabire n'abantu bikora gutahura iby'inzira twahawe iby'ubugukorera twakoze. Turasabye ngo ufashwe wese kujegereje umuntu wese twakuboneka. Urakoze wese umuntu uhezagire n'imyanya n'inyuma byose tubishyize imbere yawe n'umunsi nk'uyu nawe urawigisha abatari batahure, tubeho kwigisha ubuzima tugendagenda n'igihe tuba turangije. Urakoze kumvise kandi ko twishyura mu izina rya Yesu.
turagushimiye Mana ko ivyo ugomba ari vyiza. Turagushimiye cyane ko vyaguhimbaye ko uyu mukozi wawe umwiyegereza. None natwe kuri uyu munsi wa nyuma turongeye kwisengera kugira ngo ubane natwe. Na cyane cyane turasaba iherezo ryiza. Umuteye iteka mwami arangije neza ari mu gikorwa cyawe. Natwe abasigaye turisabiye uzudufashe kuzeogira iherezo ryiza nkiyi. Turasengera ishingo rikoranye ngaha, turasengera ishingo ryo mu Bukanda, turasengera bose abavukanye Imana kugira ngo umwe wese yibaze ku iherezo ryiwe ingene bizogera. Twakoze cyane kuko duhezega muri uno mwanya tubisenze mu izina rya Yesu.